uno munsi ivyapa twari twavyize mugabo twavyize muri rusangi twavyigiye hamwe ati mushaka kumenya icapa kibuza canke kigabisha canke gitanga inkuru ati kiba kimeze gutya. Uyu munsi rero nashaka twinjire mu capa kimwe kimwe ntitubigira byose tuzakugira bimwe bimwe byo dukunze kubona ngaha mu ibarabara kugira ngo tuze turamenya ingene twitwara mu ibarabara. Nashatse dukorere kubyo dukunze kubona ntitwirirwe turaja kure, hama nimba hari amakosa twahora dukora tutabizi tumenye ingene tuzuza turayavamo, hanyuma nimba hariho n'ivyo twahora twirengagiza tumenye yuko hari ivyo tuba turiko turica. Hama ingene tuvyiga uno munsi sinashatse kuba umwigisha cyane gose, nashatse ahubwo tubazanye tumere nk'ababazanya kubera twari twavyize, ndabe yuko mushobora kuzamuramenya ati iki coba gisigura iki. Turashobora gutangura cyane kubazwe. Twarize ivyapa bifise intozenya y'ikare mu kirundi ni ikwadarato, hama bifise ubururu, bifise irangi ry'ubururu, indani harimwo ikimenyetso cera. Ivyo twavuze yuko ari vyapa bigira gute bitanga inkuru, ni vyapa bitumenyesha, ni vyapa bitumenyesha. Ubu rero turavye nk'iki capa kimeze uko nyene, hama indani handitsemwo urudome he. Mwe mwibaza yuko ibitaro ni hospital. Ona nk'iki capa kitumenyesha yuko aho hantu hariho ibitaro. Iyo rero bakumenyesheje yuko hariho ibitaro, hari ibintu vyinshi utegerezwa kumenya nk'umuntu ariko aratwara ingendeshwa, ariko aratwara imodoka. Utegerezwa kwirinda kugenda cyane, utegerezwa kwirinda kuvuza klaxon, kuko ku bitaro kenshi ari usanga ari nk'abantu bari muri animation canke bari muri nagira ngo bari muri moke, mugabo hari abantu baba baremvye. Nico gituma kibujijwe kugenda umuntu aravuza ama klaxon uri ndani mu bitaro canke uri hanze y'ibitaro. Hama ku kintu cerekeye ama klaxon, igihe nariko ndategura ibi bintu naciye nibuka mbe murazi yuko inyuma isaha imwe y'ijoro kibujijwe kuvuza klaxon. Ico kintu caragunye mu mutwe kujya no yivuza nca sanga navuze ngo none nkaha urabizo uraza amategeko atumuntu araza amategeko yibarabara. Hari abantu bavyirengagiza, uza wumva umuntu atashe saa 4 z'ijoro saa 5 klaxon ataranashika. Kubisanzwe mwijoro iyo hamaze kurenga isaha imwe y'ijoro umuntu ntiyategezwa kuvuza klaxon, yategerezwa kwatsa amatara ajya maremare na magufi kugira ngo amenyekanishe yuko nimba ashaka bamubise, nimba ashaka bamugururire. Kijya kintu yari kuvuza klaxon ku mutaga inyuma y'isaha imwe y'ijoro akoresha amatara maremare na magufi. Hama hagaca haza ikindi capa, icapa c'intuzenya c'inyabutatu cera gikikujwe n'akarongo gatukura. Twabonye yuko ivyo vyapa bigira kirakugabisha. Aha anye rero iki dufise gifise uburongo butatu bwose bukata bugenda hamwe. Ico muramaze kukibona kenshi. Nk'ikiyenye gisigura iki? Tuzunguruke. Gisigura ko utegerezwa guca kuzunguruka uko kuntu bahakweretse neza cyane gose. Neza umva utegerezwa kugenda muri iyo sens, muri iyo nzira baba bakweretse. Donc haba hariho rond point, singene twita mu kirundi mugaba twari imiduga benshi rond point barayita. Haba hariho rond point bakubwira amasanganzira ngira ngo amasanganzira y'ibarabara, hariho umuzingi wowe utegerezwa kuzunguruka kugira ngo ubandanye uri kuragenda. Mu gifaransa bayita ngo sens giratoire obligatoire. Aho kandi kibuka muri auto école utavuze udashizemo obligatoire hari amanota amwe amutaronka. Hanyuma hari ikindi capa dukunda kubona gitukura, mugabo gitukura kizingurijwe n'akantu gatukura, indani gisa n'ubururu, hanyuma hakaba hariho croix, hakaba hariho umusaraba utukura. Turakunze kukibona henshi. Ico mwe mubazo yuko gisigura iki? Birabujijwe guparkinga aho hantu, birabujijwe kuhagarara. Wowe nkawe usiga nk'imodoka ugiye nko mu isoko gusuma ukayisiga ahantu, hama ukazogaruka kuyitora, kirabujije kuhasiga imodoka. Urashaka kuhagarara ari nk'umuntu agira sohoke, donc imodoka ntuzimye moteri ukabandanya ugenda. Iyo si parking, ni arrêt. Hariho différence entre parking na arrêt. Ni capa gitanga inkuru kikongera kikanabuza. Ico rero iki kirabuza kubera kiratukura. Harimo n'inkuru aha hantu harabujijwe guhagarara imodoka, utegerezwa kubandanya. Sivyo mukabona umwanya ugira undengane mu mbwire. Hariho ikindi capa gitukura dukunze kubona c'umuzingi
indani harimo akarongo kera gakitse. Iki twese turaco gisigura sens unique sivyo. Ni sens interdit. Twese dukunda kubyita ngo sens unique. Mugabo sivyo. Kubera sens unique c'est le contraire y'ivyo mwe muvuze. Sens unique bisigura ati aha imodoka zihaca zigenda muri no sens gusa. Mugabo hani sens interdit bisigura kirazira kugenda muri iyi sens ubugira ucemo. Wowe nk'ubukase ukaza ukibona. Ucuvuga ngo ni sens unique womenga ni mwebwe mwenye ne mugenda muri iyo sens. Or ni interdit. Iyi ni sens interdit. Kirakubuza guca muri iyo sens. Okay? Hanyuma hariho ikindi capa dukunze kubona aka nyabutatu gacuritse kera mugabo kazungurijwe n'ibara ritukura. Iki twovuga yuko gisigura iki turakunze kukibona henshi n'ubu twosohoka ngaha mibarabara no canda kibereka nka hatatu. Iki nimubona ico gisigura. Okay, basi iki inyabutatu zitumenyesha iki? Kugabisha. Ziratugabishije. Iki reki tugabishije iki? harimo akantu kera muganga habaye isanganya ntikaba gacuritse. oya kaba gahagaze. Iki rero ico kitumenyesha ni icyahe? Kitumenyesha yuko twebwe tuvuye mu ibarabara rito tugira twinjire mu ibarabara rinini. Bisigura yuko dutegerezwa kubanza guhagarara imbere yuko iyindi miduga iri mu ibarabara rinini irengana. Mu gifaransa bayita ngo céder le passage. Bisigura wewe nturi prioritaire. Si wowe ufise priorité ucubanza ukarindira imiduga iri kiragenda iri mu ibarabara rikuru imbere yuko winjira we mu ibarabara rinini. Iki capa ikintu cyahora gituma kinyorohera kukiboroka. Aka kantu mubona gasongoye naca ndagafata yuko ari ryo barabara rito hama hari kagenda karaguka hafata yuko ari ryo barabara rinini. Bisigura ariko nk'ubu unya twokigorora tukagihagarika yo kibalo contraire. Je no bandi mu ibarabara rinini no bangira ninjire mu kabarabara gato. Bisigura ko jewe noba mfise priorité. Niho naciye nshaka kubanza kwerekana ibintu vya priorité yo mu Burundi ingene bigenda. Bavuga ngo la priorité est à droite mu Burundi. Mu Kirundi sinzi ko hari wumfasha. Umuntu ari kuri w'iburyo niwe yama afise ari ngano bwa mbere. Iyo turi ahantu atavyapa bihari turashobora gushika mu karere hamusanga atavyapa bihari cyangwa byaravuyeho. Iyo tugeze mu masanganzira aho bita muri intersection misi yose il faut kumenya mbega ninde afise uburenganzira bwo kubanza kurengana imbere yanje. Umuntu afise uburenganzira bwo kubanza kurengana n'umuntu misi yose ari buryo bwawe. Ona nkizi modoka ari modoka imwe ya bleu iri kiragenda hariya hirya. Bon kuba ari kuri internet niho bashaka kubibona. Hagaca habaho n'indi modoka ya gris iriko iragenda. Donc urabona ko haza kugera umwanya ziza guhura. Murabona yuko izi ziriko ziragenda gutya zikaza guhurira ngaha hagati na hagati mu masanganzira. Iyi modoka y'ubururu iraza kurindira imodoka ya gris. Sinzi ko muvyumva. Kubera yuko la priorité c'est à droite. Uyu ariko aratwara imodoka y'ubururu iburyo bwiwe ategerezwa gusiga umuntu ari buryo bwiwe. Donc la priorité c'est à droite. Sinzi ko umuntu aho ibintu bakunda gutera uruhagarara mu mayira iyo bashitse mu masanganzira. Mugaye abantu bose babikurikiza bakamenya ati la priorité c'est à droite. Naho dushitse ahantu atavyapa bihari uri buryo niwe afise uburenganzira bwo kubanza kurengana imbere yanje. Ujya wa green wa jaune ni wari wacaja iburyo cyane gose ujya niyo bahura ujya wa jaune ni waza kubanza kurengana. Nuko bimeze. La priorité c'est à droite. Mugabe kimeze gutyo kumbere sinzi ko twemerewe kubaza kubera ko twagiye mu ishuri no munsi. Ndasaba bangumirize mu yo sanamu nyene bangumirize mu yo sanamu. Je nabona umengo uko hamye je no ndiko ndatwara. Nabona umengo wa gris yari kurindira wa bleu akarengana kuko umengo ni bari mu barabara principal sino undi mengagira yinjire. Aha rero ndabivuze mu gihe ayo mabarabara yose afise ububasha bumwe. Bon yose soit na route secondaire cyangwa na route principale. Hanyuma nta bimenyetso bihari zo kwerekana yuko uyu yari mu ibarabara rikuru cyangwa uyu yari mu ibarabara rito. Muri ico gihe rero mushitse muri ayo masanganzira cubanza urabe ninde ari iburyo bwanje. Uri iburyo bwanje ni watangura kurengana imbere ko jewe ndengana. Nuko bimeze. Hama hari ikindi capa. Bon nza ndatanga uburoborero usanga nkungaha anya hari capa c'umuzingi cera
kizungurijwe gikikujwe n'ibara ritukura indani dukunda gusanga bandikamo ibiharuro 50 40 60 turakunda kubibona nk'iki mwibaze ko gisigura iki twarize ivy'umuzingi vyera bikikujwe n'ibara ritukura tudabora ivyo bisigura iki ni vyapa bitubwira ibiki nimba kitanyemerera kurenza 50 kimbwira sindenze 50 oya urabaye trevag kitanyemerera kurenza 50 ari ya 50 ni kinyemerera ku ico nashaka ko banza kugenda musi ico nashaka ko banza kubibutsa yanse gusiga inyisho iri vide yishiri muri baby ico nashaka ko banza kubibutsa nuko ivyapa vy'umuzingi vyera bikikujwe n'ibara ritukura ni vyapa bitubuza ce sont des panneaux d'interdiction iki rero nk'iki kibona cyambona yuko ari ikintu kiriko kirambuza kirakubuza gushikana 50 mucimo nere banditsemo igiharuro bisigura giti ati muri aka karere kirazira kurenza umuvuduko w'imetero 50 bambe w'ibirometero 50 kw'isa interdiction de dépasser 50 km à l'heure muri yo zone hanyuma umwanya uragiye uri kurana ture gukoma induru kabisa ndavye mu k'iminota igenda sawa basi pano ya nyuma ni murabona yuko ari itubuza yimugerageje kuramubona itubuza iki ni umuzingi wera ukikujwe n'ibara ritukura indani harimwo utumodoka tubiri kamwe kirabura nakandi gatukura nibaza ko kudepasa birabuza kudepasa oya abigitubuza ko tuyigira autoroute ni muhaja muri babiri tuhaca tuhagiramwe twese turi babiri oya Derance niwe bitoye itubuza kudepasa itubuza kudubura bisigura yuko aka kaduga kari en rouge gatukura kari mu makosa bariko bakubwira ati rero muri aka karere kirazira kudubura mwese mugendere ku murongo umwe gushika mu karere aho mushobora kudubura bon amapano reka twe turagarukije nka kuko ni menshi mugabo ivyo nashatse nagenda tororokanya ayo dukunze kubona ngaha ku mabarabara iwacu kugira ngo tugende turabwirana ico afasha Kazoza FM, be your own boss.